Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Turi ku munsi wa kane igenekerezo ya gatatu ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2021. Kaze nshuti namwe bakunzi ba radio RPA mugira ngo mukurikire ano makuru twabateguriye. Amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Makuru ajanye n'agateka kazina muntu mukukuruke mu gipolisi cy'u Burundi yarabuzwe irengero kuva kuri uyu wa gatatu. Ivyo bikaba biteye impungenge umuryango wiwe muca mubikurikira mu ntango zano makuru. Ishira hamwe Parseme gishinze guhamagarira abarundi guhindura ingendo kugira bashike kwiterambere rirama, rivuga ko urwego rw'umuhuza w'abarundi ruhabwa uburyo bw'umurengera kandi ataco rumaze. Navyo nyene twabibateguriye. Turaza kubabwira kandi bijanye n'ikena ry'ibinyobwa by'ishirahamwe Brarudi byasubiye kwibonekeza mu makomine atandukanye agize igisagara ca Bujumbura. Emenari ninge ko nije muri kumwe kuri mikro mukanya idonido ryano makuru. Ano makuru tuyahere mu bijanye n'umutekano. Hari umukenyezi yatowe ikiziga ku mutumba Rugajo muri komine Mugina intara ya Cibitoke ku munsi wa kabiri w'indwi turimo. Amakuru ava muri komine Mugina avuga ko uyu mukenyezi yoba yabanje gushurashuzwa imbere yuko agandagurwa. Idonido na Marie Ange Irakoze. Chuga Sylvie niryo zina ry'uwo mukenyezi yatowe ari kiziga mu murima uri mu gacimbiri imigezi umutumba Rugajo muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke kuwa kabiri uheze. Amakuru dukura muri komine Mugina avuga ko ikiziga ciwe cyari kimaze kononekara kandi atagahuzu yari yambaye. Aya makuru abandanya avuga ko uwo mukenyezi yoba yabanje gushurashuzwa ku nguvu imbere yo kwicwa. Abiwabo bavuga ko bamuheruka ku busi wa Mungu. Mu muryango wiwe basaba ko hokorwa amatohoza kugira hamenyekane abakoze ako kabi kabishe baheze babihanirwe hisunzwe amategeko. Julien Ndayihaya musanteri wa komine Mugina aremeza ayo makuru akavuga ko amatohoza yamaze gutangura. Kuri uyu munsi wa kabiri nyene aho muri komine Mugina hari uwundi mutama w'imyaka 65 yahatowe ku mutumba Nyamakarabo yishwa kerewe izosi. Ababikoze nabo bakaba batamenyekanye. Marie Ange Irakoze tugukengurukire. Tugume ngaho nyene mu ntara ya Cibitoke nari mpejeje kubabwira mu ngingo nkuru tubabwira umukukuruke mu gipolisi cy'u Burundi wo muri komine Buganda atahuzi irengero ryiwe kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Mu muryango wiwe ntaho bataritura mu bajejwe intwaro ariko bikaba imfa gusa. Ico bikoze bakeka ko uwabo yoba yatwawe n'igipolisi c'iperereza kuko tubibaza Aimable Nishimwe. Ernest Bagayiwitonze ni intwaza ngabo mu gipolisi yakukurutse kuva mu kwezi kwa kane uyu mwaka. Uwo mutama w'imyaka 33 kuva mu cagucagu bwo ku munsi wa gatatu mu muryango ntawuzi irengero ryiwe. Amakuru dukura kwibarabara rya gatatu rya zone Gasenyi komine Buganda aho asanzwe aba amenyesha ko haje abantu bari mu muduga biterera mu nzu bagenda bamutwaye. Eka ngo n'umufasoni wiwe asanzwe yibungenje arakubaguwe. Uyu numwe mu babanyi yabikurikiranye. Nirige bana dodora bayikerinjiranye mu gitumba kuba yasanzwe huguye ko ari umwana yari yagize mu gitumba cyo kuvoma. Bayikerinjiranye mu gitumbuka hama ku muryango w'icumba nabo baca barakaturanye igice cyari cyasha musanga yo yari ko nayo impunzi nambere yari yambaye n'impunzi niyo bazi mu manuri y'abamwandikanye yuko byarabaye nuko ninga baragwana ba gushana bakurikira umuvyeyi kuko mama yari asanzwe yibungenze n'ubu ntaramberwa neza magara ye. Naho bategereye kuri uyu muhana ababanyi barashoboye kumva impari zari hagati yiwe n'abamutwaye. Impari zari zishingiye ku bikoresho by'akazi ngo yo batari bwasubize. Jusqu'à présent, on ne sait pas où il est. Nous savons seulement qu'on l'accuse d'être en possession des effets qu'il utilisait lorsqu'il était encore en fonction. Lui, il leur a signifié qu'il avait tout remis. On a pu intercepter leur discussion quand il le traînait vers le véhicule. Il a même crié pour demander de l'aide, mais en vain. Amakuru uruganda rwa RPA rukura mu Gasenyi amenyesha ko umuryango wa Ernest Bagayiwitonze wagerageje gutaka musitanteri wa komine Buganda eka mbere na buramatari w'intara ya Cibitoki kugira babafashe kurondera ariko babarabira rirari. Amakuru RPA imaze
dufise kumenya nuko Ernest Bagayiwitonze yoba yatwawe n'abakozi b'iperereza barongowe na Alexis Ndayikengurukiye batazira nkoroka. Uwo nawe akaba yarerekewe n'imbonerakure y'u Buganda izwi ku izina rya Nyika. Uruganda rwa RPA rwagerageje kurondera Hakizimana Pamphile mustanera wa komine Buganda ariko telefone yiwe yarizimije. Turondeye Kareme Bizoza buramatari w'intara ya Cibitoki uretse ko yitavye akarumviriza ibibazo twamubajije naco yashimye kubivugako. Aimable Nishimwe tuve mu ntara ya Cibitoke dusimbire mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Kirundo aho kuva kuri uyu wa kane hatanguye gushirwa mu ngiro ingingo ijanye no kugabanya uruja n'uruza mu gisagara c'iyo ntara. Izo ngingo zaraye zipfundikiwe mu nama y'umutekano zikaba zatanguye kwiyamirizwa n'abanyagihugu kuko babona ko zihonyanga agateka kabo na cane cane ko hari mirimo imwe isa niyavogerewe. Idonido na Dani Claire iratwumva. Izo ngingo zafatiwe mu nama y'umutekano yabereye ku mugwa mukuru wa komine Kirundo kuri uyu wa gatatu. Inama yaremeshejwe na Hatungimana Albert buramatari w'intara ya Kirundo hamwe na Habimana Viateur musitanteri wa komine Kirundo. Muri izo ngingo harimo kubuza amahuriro adakenewe, kugaza ibituro by'imiduga guhera isaa 12 z'umugoroba, kubuza uruja n'uruza rw'amapikipiki kuva isaha 1 z'ijoro, eka n'ububare bukaba butarekuriwe gukora inyuma y'isaha 3 z'ijoro. Abandi bafatiwe ingingo n'abadandariza ivyamwa mu mabarabara hamwe n'abantu biyerereza ataco bariko barakora. Mu gihe izo ngingo rero bivugwa ko zafashwe mu ntumbero yo gucungera bikwiye umutekano, abanyagihugu baho bo babona ko ari kubahohotera kuko bamwe muri bo batabona ingene bagiye kubandanya babeshaho imiryango kubera uko kubagabaniriza amasaha y'akazi. Uyu ni umwe muri bo yaganiriye na RPA. Ingingo zaraye zifashwe mu nama ntizigiye korohereza umunyagihugu muto muto. Urutonde uruganda rw'abakobwa rwatangura saa 6 kugeza saa 2. Inama bagiye gutangura saa 6 saa 12 kama ntakinyi baba n'abasanzwe biremera utuntu duto tw'ivyamwa barabagaza amasaha 3 ariko rero bigiye koroha kuko ntibazoronka naho babigurisha. Turabona ko ingingo ziriko zirafatwa zerekana ko n'igihugu kiri mu ntambara ariko ntibashima kubivuga. Muri iyo nama kandi abo bategetsi bahamagariye abanyagihugu muri komine Kirundo gukomeza inyabune bakongera bakanirarira. Bamwe mu banyagihugu baho bakaba batinya ko hogira abikika mu kizana cyane cyane urwaruka rwibonera kure mu guhohotera abo batavuga rumwe bitwaje imvu z'umutekano. Dani Claire iratwumva urakenuye mu kanya igisata ca politike. Mu bijanye na politike abariko bararemesha ibiganiro vy'ivyabaye mu mwaka wa 1972 bariko barahuvya abantu ngo kuko bariko babisigura bahengamye. Nova Nintunze ari mu barokotse muri ubwo bwicanyi bwabaye mu mwaka wa 1972 asigura ko ivyo biriko bikorwa nabi kubera ababikora bari mu bafise ibikomere vy'ubwicanyi bwahekuye abarundi ico gihe. Nova Nintunze yarananditse n'igitabo kuri ubwo bwicanyi bwabaye mu mwaka wa 1972 tumwumvirize. Kumenya ukuri birakenewe nk'uko muri Arusha bari baravuganya bagiyeyo kuko dukeneye kumenya ukuri. Yamara vyari gukorwa nk'uko Narusha bari babivuze bati hajemwe abantu b'abashinga ntahe badahengamiye aha canke badahengamiye hariya, hajemwe n'abanyamahanga kuko abarundi twebwe tubifisemo emotion nyinshi, dukeneye abantu badufasha. Nivyo nka ntibantunganya urabona yuko aza ari nk'uri ko arigisha kahise ku Burundi abantu bariko barakura batabizi. Twebwe tubizi, turazi ivyabaye, turazi yuko abatutsi batewe bashaka guhonywa, turazi yuko abaye repression imeze nabi atamanzi zaciwe. Yamara uko ntibantunganya ariko barabivuga nk'umuhinga kahise ku Burundi sivyo, ahubwo we nivyo yarasomye ibitabo mugabo hariho ababimurusha, hariho abo tubariye baba historien abize ivyakera vy'u Burundi, barimo abarundi barimo n'abanyamahanga. Hanyuma umvirije ntibantunganya uko avuga aragenda mu gitabo kimwe agakuramwo iryungane rimufasha kuciyumvira afise. Yamara uraje neza nk'ivyo avuga haraho abarengera karimbi kurya abanditse nyene, hariho ni wanse adashiramwo. Uretse n'ivyo n'abariko baramufasha bo yitoreye wenyene nabo nyene baraduhuvya. Uraje nka Ambassadeur Hermes ivyo yavuze ntibisa n'ivyo yanditse ko yaranditse igitabo, aha akavuga yuko atarebelio yigeze ihaba. Hanyuma wigirije mbere gatoyi tuvuge nka ntuze nka ntibantunganya yarababaye cyane kuvyamushikiye. Nivyo abarundi benshi barabuze muga ntababuze kunganya ntibantunganya. Uwe yoza
ari uje gutanga témoignage uvuga ivyamushikiye ivyo yabonye ntiyoza ari umucamanza agiye kuvuga ubwicanyi ubwo ari bwo kubiha caractère weyo umutemwe hamwe n'abandi kuko uraze abo yabuze abavukanyi biwe abavukanyi bo muri politique nka president Ndaye umufasoni wiwe ku bantu benshi bashika ibintu nka birya naho bogerageza kwiyumanganya bakavuga aho kuri sentiment ntizibura nico gituma ku bwanje yari kuba atari wajeje zinyanama uretse n'ivyo Kaseveri bizukuri biraba amaguverinoma yagiye araza mu gihugu mu rujya mwanya wagenye yuko Severi ikora nawe ntibantunganya hariho nka guverinoma nka zibiri yarimwo Severi keneye gukora ko urumva rero we ari weje arongora inama zivuga ibintu nka birya ni nkaho tuvuge nko mu acteur ari wabaye umarbitre yamara tuvuge nka ntuze nka ntibantunganya ndayicariye bari mu maguverinoma Severi izokora nkabo bari bakwiye kuja uruhande abandi bakozi ba Severi nabo nyene usanga ari activiste mu movement ashigikiye ubwoko bumwe nabo nyene bari bakwiye kuja uruhande mu Burundi hariho abashinga ntahe benshi hariho abashinga ntahe bozo bakavuga tukabemera hariho abahinga bozo bakavuga tukabemera bagatuma abantu babona ukuri neza aho kuri kudahengamiye politique ukuri kudahengamiye umugwi umwe mu Burundi hanyuma ivyo zotuma abantu bizera Nova Nintunze avuga kandi ko abarundi bakeneye kumenya ukuri ku bwicanyi bwose bwabahekuye bahereye ku bwakozwe imbere y'umwaka wa 1972 n'ubu nyene Nova Nintunze nivyo kandi yuko 72 hapfuye abantu benshi yamara intango yavyo igihe abantu benshi bapfuye mu Burundi kubera ivy'amoko ni 65 umukuru wa Severi we avuga ko ategerezwa gutangurira kuri 72 kuko ababikoze canke ababikorewe abayibonye bariko barasaza ko benshi bariko barapfa yamara ari 65 nibo bashaje kurusha nibo bariko barapfa kurusha ahubwo hasigaye nabake igitabo canditswe na Nova Nintunze citwa Burundi 1972 Massacre des Tutsis dans le Sud igitabo kigaruka ku bwicanyi bwakorewe abatutsi muri uwo mwaka nyene w'1972 na cane cane mu bumanuko bw'igihugu mu bijanye n'intwari bereye uburyo leta iha urwego rw'umuhuza ngo n'amafaranga asa n'ayariko apfubusa kuko urwo rwego atakamaro kanini ruriko ruramarira abanyagihugu bivugwa n'urongo yishirahamwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo kugira ngo bashikire iterambere rirama Faustino Ndikumana agasaba ko abarongoye urwo rwego bo kwikubita gashi bagakora hakaba impinduka iboneka mu bijanye n'iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu hamwe n'intwari ribereye mu gihugu ngo kuko uburyo bukwiye barabuhabwa Faustino Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme gishinze guhamagarira abarundi guhindura ingendo kugira bashike kwiterambere rirama mu bisanzwe urwego rw'umuhuza rwari rufite akamaro kanini kuko ni urwego ruraba ibijanye n'ingenagati kazina muntu gatsindikazwa n'abakozi ba leta ubusuma kurenganya abanyagihugu ibikorwa n'inzego za leta n'iz'ubutungane urwo rwego rero rwari rufite akamaro mu gihugu casinzikariwe n'ibikorwa vyo gusinzikaza kazina muntu ha mu Burundi vy'ubusuma n'ibiturire n'akarenganyo gakorwa abanyagihugu rwari urwego rukomeye cyane ibyo gavye nk'ibihugu urwo rwego rufite inguvu n'ibihugu usanga intwaro ibereye yaratsimbataye cyane nk'ibyo bihugu byo mu buraruko bwa Buraya bita pays Scandinave ndetse n'ahandi mwarabonye ko nko muri Afrika y'Epfo urwego rw'umuhuza rwo bakoze cyane no kugira ibyaha byagirizwa inzego zo hejuru harimo n'umukuru w'igihugu kugira bishobore kuja ahagaragara ni urwo rwego rwari rukomeye cyane ariko rero turavye mu Burundi nyene rukora umwimbu wabo uravye mission rujejwe jemba na urwo rwego n'umwimbu wabo atari kirenga ku buryo usanga abarundi icyo baziga urwego rw'umuhuza akamaro rwari kwamara bazi ko byari byavuye mu masezerano y'Arusha urwo rwego nta kintu mpindira rero yuko uranyene runka ingufu hako amahera usanga ariko arakoreshwa n'inzego mugabo umwimba abantu bazishakaho cyangwa akamaro zategeza kugira abarundi atahari usanga ayo mahera rero bari kasana yafusa ahubwo nuko banyene mu ringubu n'ahandi ho uravye amahera gutwara bomengo ayo mahera kugwego uravye akamaro bondi bari baruzeye ko ntibihuye amafaranga arenga miliyoni 200 y'amarundi niyo leta y'u Burundi yahaye urwego rw'umuhuza ngo akoreshwe mu mwaka wa 2019 ushira 2020 ivyaneguwe na bamwe mu bashinga amateka aho babona ko ayo mafaranga ari umurengera
muri ico gisata nyene c'intwari ibereye bamwe mu bashinga amateka ntibategera igituma haguma hategekanywa imiliyoni zirenga 600 zo gusanura indege y'umukuru w'igihugu. Abo bashinga amateka babona ko iyo ndege ataco iri kwirakora nkuko twabiteguriwe na Emile Nibasumba. Nkuko byagenze mu mwaka w'amafaranga turiko turasozera, integuro y'ibwirizwa ry'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'amafaranga uzotangura mu kwindwi itegekanya imiliyoni zirenga 675 z'amarundi zigenewe gusanura indege ya leta. Umushinga amateka Agatongwasa asa n'utabitegera. Ikibazo twaka tukibaza mugabo tukaronka inyishu imeze uko yimereye nibijanye na ribiko bavuga ngo ni entretien de l'avion présidentiel. Iyo ndege ikoreshwa ku bihumbi 340 by'amadolari buri mwaka. Ugiye kuraba nimba ari kajugujugu iraho, kajugujugu ikabegurwa shasha guhera ku miliyoni n'ibihumbi 200 by'amadolari. Agatongwasa yaciye yakujambo nkuko bigenda ku mushinga amateka uwo ari we wese arenze iminota 3 aba yahawe, ariko icyiyumviro ciwe cyari cyumvikanye nkuko urongoye inama nshinga amateka yabivuze. Ego twabyumvise namwebwe akamashu kabafashe mugabo twabyumvise. Ubu naho twumvirize umushikiranganji w'ikigega ca leta Domitien Ndiho kubwayo nawe nyene yarategereye ikibazo. Sinzi ubona bakije ejo bundi namubajije mbega indege umukuru w'igihugu ca leta ziminje ngo yitwa gutyo. Airport indege yose yicayemo yitwa Ntuzenya Air Force One. Itegerezwa ko yanditse ko Air Force One. Indege umukuru w'igihugu agendeyemo ishobora kuba yabaye entretien uyu munsi bigoranye bashobora no gufata inyungu kayikora. Navuze yuko ngo $200 oyandro cyendege bimenshi nta ndege ndatunga nta niyo niteze gutunga nta niyo nifuza gutunga. Mugabo ndazi uburorero bwinshi cyane rwose bw'abantu baguze indege, izo ndege umunsi ziri kuruwe wose kubera iki batakiri capable yo kuriha n'amafaranga ya stationnaire, batakiri capable yo kugurisha controle zisabwa. Indege yafite amakontrole ategerezwa kwama ko iguruka itaguruka iyo control utayigize kuzorika. Igihe hemezwa integuro y'ibwirizwa ishinga amahera azokoreshwa mu mwaka haraheze indwi zibiri zirenga, bamwe mu bashinga amateka baratewe kandi amakenga n'amahera yinjira mu kigega ca leta avuye mu butare. Emile Nibasumba. Muri ico gisata c'intwari ibereye nyene amatagisi arabandanya kuduzwa muri komine n'intara ya Gitega. Iruhande yashizwe ku bifungurwa hari n'ayandi azokoreshwa mu bikorwa byo gusukura igisagara ca Gitega. Musitanteri w'iyo komine aherutse gushinga ivyo abanyagihugu bamirira kure narirya basanzwe bugarijwe n'ubukene butagira izina. Inkuru twateguriwe na Elvis niyo mwongere. Haraciye hafi kwezi musitanteri wa komine Gitega Jacques Nduwimana asohoye urutonde rwerekana amatagisi mashasha yo gusukura igisagara ca Gitega. Ayo matagisi akatotozwa buri kwezi hisunzwe mikoro y'abanyagihugu. Ku rutonde rwamanitswe na musitanteri wa komine Gitega mu ntango z'ukwezi kwa Rusama, abanyagihugu bashizwe mu migwi 77. Urugo rwose ruri mu makaritie abayabaye ruzotanga buri kwezi amafaranga 2,000. Mu makaritie nayo yabifise bakazotanga 4,000 ku kwezi. Muri iyo migwi 77 harimo amabutike, amahinguriro n'ibigo bitandukanye bifise ico byinjiza mu buzima bwa misi yose. Ikibonekeza kuri urwo rutonde rw'ayo mabutagisi mashasha yo gusukura igisagara nuko itagisi ritoya ry'amafaranga 2,000, hama itagisi rinini naryo n'amafaranga 250. Itagisi ryaciriwe ihinguriro ry'imbaho rikora intebe n'ibindi bikoresho byo mu nzu. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Gitega bibaza ingene bagiye kubaho muri kino gihiringo. Komini guma ibadugiriza ko amatagisi kandi amikoro yabo atahindutse. Abana b'igihugu bo mu gisagara ca Gitega twebwe turafite ubwoba, turakababaro n'agahinda amafaranga y'amatora bafana ku mwanya y'amakori ibifungurwa zaraduze ubona aho bashize ibintu by'imyavu yo amafaranga y'utoza ku myavu intonde ziramanitse n'amafaranga menshi cyane ateye ubwoba. Tukiribaza ati none twese bashaka kumenya igihugu nawe hasi bakora amafaranga afite ingorane zo kuzuza imiryango zo kugaburira imiryango. Abanyagihugu barataka batakamba basaba leta ko yohagarika iyo ngingo
ikareka kununuza umunyagihugu irondera kuzuza igihengeri c'amafaranga yahora atangwa n'amakungu. Bana yuko bavuze abazungu ngo baraduhagaritse ngo mugango tumakibeshijeho ngo Burundi ngo tubukenye ngo buratunze umva ko bigaruka bakaza gusohokera umunyagihugu mutoya ayo mafaranga yose ababayeri bahora batanga bacaza kwerekera umunyagihugu mutoya none umva turiko tubaye turiko tujya ariko turenganya vyema niba turikira tubabaje no kuri turarusha. Kuri iyo myidogo y'abanyagihugu uruganda rwa RPA twahamagaye musane wa komine Gitega Jacques Nduwimana ariko ntawitavye telefone yacu. Elvis niyo mwongere urakenuye mu kanya amakuru y'ikirundi arabandanya. RPA Alexis Hamenyimana umunyagihugu wo muri komine Burambi intara ya Rumonge yari yafashwe ku muhinga mu ku munsi wa kabiri w'indwi n'abakozi b'urwego rw'iperereza mu gisagara ca Rumonge yarayajanywe gupfungirwa mu gasho ka brigade ya Rumonge. Yafashwe nabo bakozi b'iperereza mu gihe yari yagiye gusurira abantu batatu bakekwa gukorana n'abishe imbonerakure yitwa Bayubahe bari baramutse baburana mu ibohero rya Murembwe. Agifatwa Alexis Hamenyimana yari yajanywe gupfungirwa ahantu umuryango n'ababanyi biwe batari bashoboye kumenya gushika ku munsi wejo. Amakuru ava mu babanyi biwe avuga ko abagiye kumuraba batemerewe kumubona ariko ko bashoboye gutanga ibifungurwa bari bamugemuriye. Gushika aya mango rero bakaba kandi bataramenya ico ubutungane bumwagiriza. Umuco w'ikirundi uri mu vyatuma aho hambere amabi afatiye ku gitsina ahungabanya agateka k'umukenyezi vyashikirijwe kuri uyu wa kabiri mu bikorwa vyateguwe n'ikigo kijejwe gutunganya amahiganwa y'amareresi Festicabe mu mfunyapfunyo. Barutazaro Habonimana ari mu bashikirije ikiganiro avuga ko buke buke ibintu biriko birahinduka kuko umukenyezi asigaye azezwa amabanga atandukanye. Barutazaro Habonimana ari mu bashikirije ikiganiro mu bikorwa byatunganijwe na Festicabe. Hariho n'ikindi kigwa cagizwe na UNIFA ko baragiye barabaza henshi mu gihugu bakerekana ingene abakenyezi koko bagisuzugurwa kuko ari abakenyezi gusa, bakerekana yuko igitsina gabo kigishigwa hejuru kubera ari igitsina gabo gusa mugabo ata kandi karusho gatumye bene ivyo biba. Bashimikira cyane cyane ku migani yo mu Kirundi twagiye tugira turuva inkokokazi n'ibigisakiriho nta jambo ry'umugore nta ntayo y'umugore, umugore ntagira ijambo. Ivyo vyose byerekana agacirizo k'intuzanya k'umukenyezi. Twebwe twifuza kandi aho biteye ubu hari ibiriko birahinduka. Ikintu ca mbere catumye bihinduka nuko ubwa mbere abana bugurira amashuri bose bariga ubu kandi bakiga ku bwinshi. Twoshimira leta mbere kuko turazi yuko yabigizemo uruhara rukomeye cyane. Ubu abana babigeme nkaho hose mu gihugu bariga nk'abahungu. Si kumwe kera bahora bavuga ngo nta shuri ry'umukobwa, diplome y'umukobwa n'umugabo. Ivyo ni ibintu biriko birahinduka rwose mu gihugu cy'iwacu. Hanyuma kandi ikindi twovuga turamaze kubona yuko abakenyezi nabo nyene basigaye bashingwa amabanga hambaye ayo mu gihugu n'ahandi. No mu rwego rw'abashingantahe kera abakenyezi basanga bataramugwa, ubu baratigwa kimwe n'abagabo mu gihe bakwije ibisabwa, ingeso nziza basaba no ku bagabo bakeneye kugira kwatigwa. Hanyuma kandi bari no mu barongoye abandi. Hariho n'intuze n'intara zimwe zisigaye zirongowe, urwego rw'abashingantahe rusigaye rurongowe n'abakenyezi. Uvuga nk'intara ya Muyinga urongoye urwego rw'abashingantahe muri iyo ntara n'umukenyezi. Muri Rumonge urongoye muri komine Rumonge urongoye urwego rw'abashingantahe n'umukenyezi. Mu nzego zose rero barimo kandi turabona yuko babishoboye kandi nawe turigera twumva amenye ibanga kuko kera bakunda kugira kubivuga. Festicabe ikaba yatunganije ivyo bikorwa kugira ngo nayo iterera agacumu k'ubumwe mu gufasha guhimiriza ku bijanye no kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Festicabe yafashwe mu mugongo n'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu gikurikirana umukenyezi ONU Femme mu Gifaransa. Mu makuru ajanye n'imibano naho ibinyobwa vya Brarudi vyasubiye gukena mu mihingo itandukanye igize gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu baganiriye na RPA haba mu banyagihugu canke mu badandaza bavuga ko iryo kena rituma bamwe baduza ibiciro mu gihe abandi bahitamwo guheba urudandazwa rw'ivyo binyobwa. Inkuru tubaza Eroge Divin Remesha.
kuronka ikinyobwa ca Brarudi bisigaye ari ikibazo gikomeye ku badandaza hamwe no ku banyagihugu bihereza ivyo binyobwa. Hamwe aho zibonetse ku madepo batanga nkeya, ahandi naho nizo nkeya nizubahiriza ibiciro vyashinzwe na Brarudi. Amahera ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri niyo aduzwa ku giciro co kwikaziye hamwe. FPA yashoboye kuganira n'abanyagihugu bo mu mihinga itandukanye y'igisagara. Uno munyagihugu wo mu buraruko bw'igisagara muri zone ya Kinama avuga ko inzoga zakenye cyane ko naho abacuruza bazumvise batonda imirongo miremire. Atanga akaroro k'ivyo yarayiboneye mw'ijoro ryakeye. Tubare bumwe two no kugara gusa n'ubwugaye nkejo kumegira mu Kinama kugarusa barazizanye imodoka yuzuye abantu gushika ngira sahindwe z'ijoro baragitondeye inzoga ntihatari inzoga. No mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura ubwo bukene bw'ibinyobwa vya Brarudi burahari. Muri ako karere abadandaza bavuga ko basigaye banatinya kuja kuzihiga aho bazumvise batinya gutakaza umwanya wabo. Imvongo nuko n'ubudugije ngo agarure ayo yakoresheje mu kuzihiga ashibwa amande, uruhombo rukamubana runini. Amusteri umuntu yariko azigurisha 2200 baca baramufata. Ukuvuga naho ubona botimba ukazirondera kuduza igiciro bica biba intati kubera nyene bagufasha urumva tutanga amahera menshi. Mu gisagara hagati hahora hazwi nk'aho ibinyobwa vya Brarudi biboneka mu bice bitandukanye, naho nyene zirakenye muri kino gihe. Muri jire ntaziriyo ni ikibazo ubona abantu baguma bazunguruka n'amakaziya no mu makaritiye n'ino muri jire. Abanyagihugu basaba ko bomenyeshwa ikibazo gihari mu gihe ihinguriro Brarudi ryanaheruka no kuduza ibiciro ngo bari bizeye ko bizoca biboneka. Mu ruganda rwa RPA twagerageje kurondera Remi Ndayishimiye ajeje guhanahana amakuru mw'ishiramwe Brarudi ariko ntiyatwitavye. Eroge Divin Remesha tukiri muri ico gisata c'imibano tuve ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura tuje ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi havugwa ubukene bw'amazi bumaze hafi indwi bwibonekeza aho amazi abonetse aho mu gisagara ca Gitega agurwa amafaranga y'umurengera ibituma baca bikora ku mazi yo mu myonga. Abanyagihugu baho bagasaba abegwa n'ico kibazo kugitorera umuti mu maguru masha hataraduka indwara zifatiye kw'isuku rike. Eroce Kwizera niwe yaduteguriye iyi nkuru. Ayo makaritiye mu gisagara ca Gitega amaze hafi indwi arangwamwo ubukene bw'amazi ni Magarama, Yoba, Goga, Musinzira, Shatanya, Rango, Nyabututsi hamwe na Karira ya mbere n'iya kabiri. Nkuko amakuru dukura muri ayo makaritiye abimenyesha ngo iyo bagiriwe ibakwe amazi akaza amara kanyurume rumara kandi naho nyene ngo akaza amasaha yitereye ku buryo hari n'abatigera bamenya ko yaje. Ibyo rero biraheza bigatuma abanyagihugu bakoresha uburyo bwinshi kugira baronke amazi meza. Nk'akarero abaganiriye na RPA bamenyesha ko kugira bashobore gukinjika no gusukura ibikoresho byo mu nzu bakoresha amafaranga ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi 2 ku munsi kubera ko ibido imwe y'amaritiro 200 bayigura amajana 3. Amakuru avaho mu gisagara ca Gitega abandanya amenyesha ko kubera mikoro make benshi ubu bakoresha amazi bavomye mu myonga yegereye ico gisagara. Imyonga kenshi usanga iri nko ku birometero 2 canke birenga kandi amazi yaho akaba abacafuye cyane kuko abayabomwe n'abantu benshi. Muri kino gihe abanyagihugu bahi Gitega basaba ishyamwe Regidezo gukemura ico kibazo batarandura indwara zifatiye ku isuku rike. Ku ruhande rwayo ishyamwe Regidezo riremeza ayo makuru ikavuga ko ahanini amazi akena kubera igisagara cagutse abayakenera bagaca baba benshi. Mu rukurikirane twatanguye kubashikiriza ku bijanye n'isuku rike ribandanya kurangwa mu masoko atandukanye. Uyu munsi tubashikana ku isoko ryo mu Buyenzi aho benshi bita mu Ruvumera, ibibanza byaho bikaba byuzuye umwanda. Ikitavuzwe cyo akaba ari mu micungararo y'ahari iryo soko. Inkuru twateguriwe na Francine Mahoro. Ahavugwa isuku rike ku isoko ya Buyenzi nahasanzwe hakorera abacuruza ivyamwa n'ibindi biribwa, ahadandarizwa ivyuma hamwe n'aho bakorera imbabura. Uruhande ruri hepfo y'iyo soko rubangikanije n'ishure rikuru ryisumbuye ryitiriwe ikiyaga Tanganyika, ahatsinzikaye gusumba ahandi nk'uko bamwe mu banyagihugu bakorera muri iyo micungararo babimenyesha ngo nahari uburiro n'ubunywero bifatanye n'iryo soko. Uyu munyagihugu asanzwe ayivunira umusase aratubwira ingene yifashe.
kuvuga usanga hariho bijya bisigara mu kugurisha yaba ivyamwa yaba ibizi byo kurya abandi bakoresha amamesa ibikini ibintu byose bitandukanye niho badaza mu isoko bijya bisigara byose barundaho nyine ku isoko hamwe no mu kurengana umuntu aravye n'abashobora no kunyara akagwa hasi aho rero ni uko atavuze umunuko uhari kubera kenshi banahihagarika ugasanga hariho umwanda muto cyangwa umwanda mukuru n'umuntu ahaciye ahaca yugaye amazuru. Abo banyagihugu bakorera kuri iyo soko basaba abajejwe intwaro kugarukira isuku ryaho indwara ziturutse ku isuku rike zitarabatera. Abantu rero twasaba yuko hokorwa no kwihagarara kuba isuku mu ntumbero yo kurwanya indwara cyangwa mu ntumbero yo kugabanya ubucafu mu bantu kugira ngo ntihagire umuntu ava handura indwara cyangwa abantu bandura indwara zitandukanye yaba indwara zo mu nda ariko icyo nababwira cyose ubucafu buhari n'akamaramaza. Tubamenyeshe ko n'umufurege utwara amazi uyavana kuri iyo soko ya Ruvumera uyasuka mu kiyaga Tanganyika wamaze kuziba kubera imicafu. Abanyagihugu bahaca ndetse n'abanyeshure biga kuri lycée Birake Tanganyika bakavuga ko babangamiwe cyane n'umunuko uhari. Erupe yatwarondeye Sindayihebura Renova mu cyanere wa komine Mukaza ariko telefone yiwe yarizimije. Nayo Hatungimana Jimmy arongoye igisagara cya Bujumbura telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Francine Mahoro na wewe urakenuye mu makuru ajanye n'impunzi mu gusozera ano makuru yacu bamwe mu baserukira ibihugu byabo mu gihugu ca Tanzania baragendeye amakambi atandukanye y'impunzi yo muri ico gihugu kuva kuri uyu wa kabiri. Impunzi zikaba zarahawe akanya ko kubamenyesha ingorane zibahanze. Inkuru tubaza Eric Niyonzima. Ubwo rugendo rw'abaserukira ibihugu byabo mu gihugu ca Tanzania mu makambi y'impunzi rwari rurongowe n'userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'urongoye abaserukira ibihugu vya Burayi bari baherekejwe n'abaserukira ibihugu by'Ubudagi, Bufaransa n'Ubwongereza. Amakuru dukura mu ikambi ya Nduta aho batanguriye urugendo kuri wa kabiri avuga ko impunzi zashikije ibibazo vyabo batariye umunwa bakaba bahereye ku kibazo cy'umutekano mu ikambi n'inyuma yayo. Impunzi zaserukiye izindi muri iyo nama ubwa mbere ni ikibazo cy'umutekano w'impunzi aho zaherekanye n'uturorero ko impunzi zinyuruzwa haba ku mutaga canke mw'ijoro zikabugwa irengero izindi zikagenda gufungirwa mu gihugu c'u Burundi. Baranadomye ko urutoke ihohoterwa ry'impunzi zifungirwa mu busho butandukanye bwo muri iki gihugu ca Tanzania ifatwa ku nguvu y'abakenyezi n'abigeme iyo bagiye gusenya inyuma y'ikambi. Abo baserukira impunzi baramenyesheje kandi ko batakironswa imiti kandi n'imfungurwa bahabwa ari nke cane. Ntibasize inyuma ikibazo c'amagara y'impunzi aho berekanye yuko ubu hari ubukene bw'imiti no kutavugwa kw'impunzi bigatuma impunzi zipfa ku bwinshi kubera zitaba ziriko ziraronka ubufasha muri ico gisata c'ubuvuzi. Ku bijanye n'imfungurwa impunzi zaravuze yuko indya ari nke kandi zagabanuwe bigatuma bamwe mu bakenyezi n'abigeme bakora ingeso y'ubusambanyi kugira ngo baronke ico barara bafunguye. Izo mpunzi zaranamenyesheje ingorane bafise zo gusomesha abana babo. Userukira ibihugu vya Burayi muri Tanzania yabwiye abaserukira impunzi ko ibibazo vyabo bavyumvise. Ivyo akaba yabivuze abategetsi batandukanye ba leta ya Tanzania n'abaserukira amashirahamwe atandukanye yitaye ivy'impunzi bakoranye. Kuri uyu wa gatatu abo bategetsi bagendeye ikambi ya Nyarugusu. Abo bose mu makambi baca baramenyesha impunzi icivugo cahariwe impunzi muri uyu mwaka wa 2021 naco kikaba kivuga ngo impunzi mwibabaye n'izindi zose ziba zibabaye. Eric Niyonzima na wewe tugukengurukire. Nino ngaha duciye dusozerera ano makuru twari twabateguriye kuri uno munsi wa kane genekerezo ya gatatu ruheshi umwaka wa 2021 nkaba nkengurukiye mwebwe mwafashe akanya ko kuyakurikira bagenzanje b'uruganda rwa RFI yabafashije kuyatororokanya cyo kimwe n'abakoze ibishoboka byose mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo ano makuru ashobore kubashikira nabo nyene ndabashimiye. Emmanuel Ninge ko mwari kumwe kuri mikro ndabasezeye ndabifuriza amahoro atangwa n'uhoraho.